oya siryo nakandi kantu batereye aho nyene ndibatse. Mwaramutse neza. Uyu muntu mubona ndungitse, uyu ni umuntu w'umudamu baraye banize aha aye muri quartier Nef, ha ruhande kuri clôture ya Sodeco, kuri clôture ya Sodeco. Ntituramenya amasaha bamwiciye, ariko ubu tuvugana ikiziga ciwe ntikiramenyekana, nta karangamuntu, nta kimbi bimuranga na bimwe afise. Ego kuvuga uwo mumenya yovuga kugira ngo baheze bakurikirane, nuko tubaraba ingene bomutwara muri morgue. Ariko n'umudamu akuze, ntiyarakuze cane, ariko biboneka neza ko yarakuze, ntiyari umukobwa. Semura bitanga kumbure arashobora kumumenya hama akagira ico bakoze. Inkuru mbi ni inkuru y'umubabaro uko uyo mukenyezi yishwe, hakaba hari hamaze imisi harahanahanwa amakuru yo mukenyezi atarabasha kumenyekana. Hari mbere n'abavuze ko yoba ico kiziga c'uyo mukenyezi ari ica Eliane Akimana, ariko amakuru yaje gutangazwa nyuma nuko Eliane Akimana yasubiriye kuboneka. Uyo mukenyezi nawe umwidondoro wiwe umaze kumenyekana. Uyu mukenyezi ikiziga ciwe catowe amaze kumenyekana, turaza kubibabwira. Ariko hari izindi nkuru zari zagiye ziravugwa inyuma yaho. Hari ubutumwa bwariko burahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi buvuga ko hari umukenyezi yitwa Eliane Akimana yari amaze iminsi 2 umuryango wiwe utazi iyo yarengeye. Hari amakuru yatangajwe mu nyuma avuga ko uyo Eliane Akimana yasubiye kuboneka mu muryango, ariko we bakavuga ko atazi uko yagiye iyo yari no kungene yavuyeyo. Hari n'amakuru yariko haravugwa kuri ico kiziga c'umukenyezi catowe mu Kizuka muri komine Rumonge, ciracishwa muri centre de santé mu Kizuka, mu nyuma cajanywe ku bitaro mu Rumonge. Amakuru yariko arahanahanwa akaba yaravuze ko uwo mukenyezi yaciye ahambwa atamenyekanye. Ayo makuru ya mbere yavuga ko uyo mukenyezi yahambwa atamenyekanye, ariko atamenyekanye umwidondoro n'abiwe batabashe kumenya. Ariko ayo makuru nta muco yari afise. Uyu mukenyezi bakaba bari bamwitiranije na Eliane Akimana, ariko amakuru twaronse akavuga ko yoba yitwa Devote, ngo ko yoba ari umwigisha wo kw'ishure rimwe ryo ngaho mu Kizuka nyene. Ariko rero ayo makuru yose akaba yari yagiye atangazwa ata muco uraboneka. Hari amakuru rero duhejeje kumenya kuri uyo mukenyezi yishwe, uko yishwe n'imyidondoro yiwe. Umukenyezi yoba yamenyekanye. Ikiziga c'uyu mukenyezi catowe mu gatondo ko kw'igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa 12 2022 mu Ngagara muri quartier Nefu. Umwe mu bakibonye akaba yatwandikiye ati: mu gitondo isaha 1:10 twari mu modoka tuja ku kazi, twasanze ikiziga c'umuntu w'inkumi canke umumama akiri muto kiryamye impande y'ikaburimbi, neza na neza impande y'umuryango winjira muri Odessa. Harabana neza n'umuryango wo kuri, harabana no kuri garage ya Itracom. Abapolisi bari bamaze gushika, ariko ico twabonye nuko uwo muntu yapfuye anizwe, kuko vyaboneka ko bamurwanije. Mwobaza abogira amakuru akwiye ko uwo muntu yoba yamenyekanye. Amakuru twaronse mu nyuma nuko uwo mukenyezi atamenyekanye. Abajejwe intwaro baciye bamujana mu buruhukiro bw'ibitaro Rwakaredi. Amakuru mashasha rero noneho amaze gutangazwa kuri uyo mukenyezi uko yishwe, akaba hamaze kumenyekana ko yitwa, amazina yiwe ari Alice Ntahokagiye.
Alice Ntahokagiye akaba ari umukenyezi yatorwa ikiziga ejo mu gatondo muri quartier Nefu mu Ngagara imbere y'umuryango winjira ahahoze Sodeko, akaba ahejeje kumenyekana yitwa Alice Ntahokagiye. Ni umukenyezi w'imyaka 35 yahoze akora kuri farumasi Salama mu gisagara ca Bujumbura, abiwe bakaba bahejeje kwishikira mu buruhukiro bw'ibitaro Rwakarede Bujumbura, bakaba bamumenye bamenya ko uyo ari uwabo yishwe. Gushika ubu nta nkuru n'imwe iraboneka ivuga uko yishwe, ariko nanone urupfu rwiwe rukaba rubabaje cane, akaba yarishwe nabi, mbere bikanavugwa ko yoba yarishwe ikiziga yariciwe ahandi, ikiziga kikaza gutabwaho. Ati uwakoze ibi azobibazwa imbere y'Imana. Ati ndamusabiye kugira uburuhukiro bwiza, abiwe bazorabwe n'umukiza wa twese. Ati Mana we, tuzogeza ryari kwama turica twicwa n'agahinda? Mana dutabare. Ati Mana tuzogeza ryari kumva inkuru z'incamugongo mu gihugu c'u Burundi? Birateye agahinda Mana yanje, birateye ubwoba. Bizoshika umuntu atekane mu Burundi? Impfu nyinshi zama zavuzwe, abapfakari baguma barwira. Ati ibi bintu ntabwo bizakoroha. Ati Imana yakire mu bayo uyu mukenyezi yarishwe nabi cane. Ati nahora mbona amafoto akwiragira, ariko kuba hamenyekanye umwidondoro navyo vyofasha, ariko nanone abakoze iryo bara barondegwe bahanwe, nubwo mu Burundi ibintu nk'ivyo akenshi vyijana, kuko usanga umuntu yishwe akagenda amazima yongo. Uyundi ati Mana tabara igihugu cacu c'u Burundi, ubwicanyi burimonogoje. Ati none nk'abishe uyo bo ntibazi ko bazopfa. Ati Imana yakire mu bwami bwayo uyo muhisi, kandi ikomeze abo basigaye bo mu muryango wiwe. Ati Imana iremesha abasigaye, ibisigaye ni ukwama twiteguye, kuko atawuzi umunsi wiwe wo kuva kw'isi. Ati yo birababaje vraiment, abakoze iryo bara baronerwe bahanwe. Birababaje cane, leta nifata ingingo ku nkozi z'ikibi nk'izo. Umuryango wabuze niwihangane, Imana niyo nkuru. Birababaje cane kabisa, Mana dutabare, ibintu bimeze nabi. Ati yo ndamumenye kweri, yakunda kunyakira ndoye kugura umuti muri Salama. Ati none baramwishe, Imana imwakire mu bwami bwayo. No kwihangana niko bimeze uri mw'isi, Imana imwakire mu bwami bwayo. Uheza ni mw'ijuru, ariko abamwishe nabo bahanwe. Ati birababaje cane, ni hatari, ntabwo bizoroha. Ati wapi vraiment birababaje, umuryango wihangane, hari hakwiye gusubiraho igihano co gupfa. Ati Imana imwakire mu bwami bwayo, ariko waka ubuzima ubundi ntazobona ijuru. Imana imwakire gusa, birababaje cane, nta kundi, ruhuka mu mahoro. Mu Burundi abantu bose babaye urupfu, nta muntu n'umwe wo kwizera hari. Ni gute umuntu atawe bafitaniye amatati azwi azinduka azinduka ntatahe? Nibara ku mutemere mu muryango wabuze, nimwigumye, biteye agahinda cane, biteye ubwoba n'agahinda. Mana tabara kiremwa muntu. Ati Yesu we, ni hatari kweri, turuhuka amahoro, Imana iremesha umuryango. Turahojeje umuryango wabuze, ariko ababikoze nabo baronderwe bahanwe. Ati ikibabaje ubonye uko yishwe birasiga ubwenge. Ati no kuraba ikiziga vyonyene birateye agahinda. Ati birababaje cane, ariko twese niyo nzira. Imana imwakire mu bwami bwayo. Ati yo mbega urupfu rubabaje, Imana imwakire, yongere ihoze umuryango asize. Babikoze nabo impera baramaze kuyironka. Ati Mana Alice kweri koko. Ati ndabuze ico mvuga, Imana iremesha umuryango n'abana biwe. Ati Ntahokagiye nyene uwamwise iryo zina ntiyihenze. Birababaje cane, birababaje. Imana imuhe uburuhuko bwiza.
ati ufashwe yishe umuntu nawe akicwa kuri stade aho bose babona niho hoba gutinya kwica ntaco mfise novuga nkomeza kumirwa naruhuke amahoro Imana iremeshe abasigaye none abantu ko bapfa nk'ubunyegeri n'ababica bazwi iki gihugu kigira ugitwara canke ati birababaje cane Alice Imana imwakire kera nkiri mutoya sinatinya abantu natinya ibikoko muga ubu ntinya ibikoko oya ubu sintinya ibikoko ntinya abantu ati abantu barabaye ibikoko kweri ati Imana yakire ubwami bwayo uyo muhisi kandi umuryango ureme nivyo vyinshi bagiye baravuga bitandukanye kuri iyo nkuru y'umubabaro uyo mukenyezi yishwe rero akaba yaje kumenyekana inyuma y'amakuru atandukanye yari yagiye aravugwa akaba yamenyekanye ko yitwa Alice Ntahokagiye uwamwishe ninde amatohoza azokorwa koko uwo mukenyezi yatorwe ikiziga ejo mu gatondo muri quartier y'Icenda mu Ngagara imbere y'umuryango winjira hahoze Sodeko akaba yamenyekanye ko yitwa Alice Ntahokagiye no mukenyezi w'imyaka 35 yarakiri muto cane gose akaba yarahoze akora muri pharmacie Salama ni mu gisagara ca Bujumbura abiwe bakaba bahejeje kwishikira mu buruhukiro bw'ibitaro Rwakari Bujumbura bakaba bamumenye gushika ubu nta nkuru nimwe iraboneka ivuga uko yishwe akaba rero uwogira ico amenye yomenyesha kuri nimero WhatsApp ya Ndondeza akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 995 ngiyo inkuru mbi nk'urwo rupfu ruteye agahinda rwa Alice Ntahokagiye uko nyene izina ryiwe ibivuga Ntahokagiye abansi abagizi ba nabi nkozi z'ikibi ziracyahari wewe wakiriye gute ino nkuru ja muri commentaire maze utubwire uko ubyakiriye n'ibintu biteye agahinda cyane bararikira kuza gukurikira ayandi makuru ariko aravugwa cyane hari amakuru akomeye dufise avugwa muri CNDD FDD ibintu ngo vyoba bitoroshe habe na gatoya muri CNDD FDD nkuko twama tubikora tubashikiriza amakuru yose abavugwa mu bisata bitandukanye turaza kubabwira amakuru avugwa muri CNDD FDD imyidogo yo mwibanga muri CNDD FDD irateye ubwoba umugambwe urashobora kuzokwicamwo ibice bibiri turaza kubigeruka ko muri ano makuru tuza kubategurira turiko turabategurira muraza kuyumva mwidonido duhejeje kuyatunganya ibihe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije mu kanya turaza tubabwira idonido kuri iyo nkuru mpejeje kukubwira ko mfunyapfunya ivugwa muri CNDD FDD